Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagijwe turatohoza tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane bikozwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD umaze igihe kitari gito upfukamye mu nda abanyagihugu, aho wagiye urangwa n'amabi menshi ajanye no kugandagura abanyagihugu ndetse no kunyonora amatungo ya leta, kandi ibyo bigakorwa n'akarwi gakomeye cane kinyegeje mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, kuko nyine mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe harimo nyine n'abagabo bijunja n'ijambo bafata umwanzuro kandi bagafata ingingo ishobora gukiza igihugu. Ariko ikibabaje kandi kikaba kinatangaje nuko abo bose bashoboraga gufata ingingo zikiza igihugu nka bose baramaze guhunga igihugu, barabye nyine akarenganyo kariko karakorwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abandi barishwe, abandi bari mu minyururo aho bapfunzwe ku karenganyo gakomeye cane kubera ko bagiye bashikiriza ivyiyumviro byabo, ariko bikaboneka ko nyine ari ivyiyumviro ubutegetsi budakunda kandi budashaka ko bijya ahabona. Hari amakuru menshi adahumuriza twabateguriye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi y'amarira y'abavyeyi babura abana babo canke se bakabura ba serugo, kandi byose bikozwe n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabibateguriye nyine turaza kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku njyane zikomeye cane ziriko zirahuza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, aho ibintu bishobora kuba bigeze ahantu habi cane, aho umwanya n'umwanya mushobora kumva ibara riguye kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aranyinyurana n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo. Byose twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya bamuwa mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyona kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa navyo. Amarira y'abavyeyi mu mabi akorerwa mu Burundi. Igikorwa cyo guharanira agateka ka muntu catumye mpura nongera ndavugana n'abavyeyi benshi bagandaguriwe ababo, abandi nabo batazi irengero ryabo. Nta kintu nabonye cica umuvyeyi nko kubura umwana canke serugo hanyuma ntamuhambe. Imitima y'abavyeyi yaratuntuye ku buryo bukomeye cane, bamwe bibaviramwo ingwara zikomeye cane zishobora no kubahitana. Hari abavyeyi bapfa inyuma y'imyaka hafi 2 abana babo banyurujwe, abandi benshi basigarana ingwara ikomeye cane yo guhema nabi ndetse n'agahinda gakabije. Ikibabaje ni ingene ata rwego na rumwe ruriho mu Burundi ruheza rukitwararika abavyeyi bahuye n'ibyo byago. Mbere n'amasengero nta na kimwe abikorako. Benshi barihoza bakigira abatazi ibyabaye, kumbure kubera gutinya ubutegetsi canke kuba bantirumveko. Ibyo byose nyine bikaza byerekana akarenganyo n'amarira abanyagihugu bafise kuva mu myaka yaheze kugeza n'ubu ngubu. Amarira ya Janete inamahoro. Mu gitondo cy'uwa 13 ukwezi kwa 11 2011 umunywanyi wa MCD yitwa Landre Bukuru yari ku rugo iwe muri quartier Shatanya ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Landre Bukuru yari umunyagihugu asanzwe adandaza impuzu z'ibikweta mu isoko ryo mu Kinindo i Bujumbura. Ico gitondo yari muhira Igitega yitegurira kuja gusenga, niho haza imodoka y'igipolisi ku rugo iwe ifise imparati A107 PN. Havamwo abagabo babiri bambaye impuzu z'igipolisi barinjira baramufata. Umukenyezi wiwe Janete inamahoro abajije ico bamufatiye umugabo wiwe, aho kumwishura bamuhaye amakofi menshi cane. Landre aba aragiye gutyo. Uwamutwaye hamenyekanyemo Michel Nurweze batazira Rwembe, yari cegera c'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega. Guhera uwo munsi umukenyezi wa Landre Bukuru ntako atigeze arondera umugabo wiwe.
bukeye mu gihe yari mu biro bya PRODH Igitega niho baza bumva umumenyeshamakuru wa RPA atangaje ko hatowe ikiziga c'umugabo kitagira umutwe muri komine Giheta. Barondeye uwo mumenyeshamakuru Gerard Nibigira akavuga uko ikiziga cari kimeze. Jeannette Inamahoro yaciye araba ako kanya nyine kuko yari yumvise neza ko ari umugabo wiwe. Yasubiriye gutora ubwenge haciye iminota 30 baca baja mu Giheta basanga yamaze guhambwa. Ikete yandikiye buramatari wa Gitega asaba ko bazura ikiziga ngo gihambwe neza ntiryigeze ryishurwa. Haciye iminsi ibiri kuwa 16 ukwezi kwa 11 2011 naho hatowe umutwe wa Landre Bukuru mu kazu ka Surwumwe Nyambeho muri komine Giheta nyine. Jeannette Inamahoro ntako atigeze asaba ko bamuha umutumba w'umugabo wiwe kugira uhambane n'umutwe ariko byabaye impfagusa. Procureur General wa Gitega yarubahutse araja guhamba uwo mutwe wonyine atari kumwe n'umuryango wa Landre Bukuru. Sinzigera nibagira amakuru yo muri iyo ndwi aho Jeannette Inamahoro yamaze indwi yose asemerera kuri RPA ijwi ry'abanyagihugu asaba guhambana iteka umugabo wiwe akabura umwishuro. Kwa 20 kwezi kwa 11 2011 jewe n'abagenzi banje baharanira agateka kazina muntu kwishikiye Igitega guhoza uwo muryango. Ibyo Burundi ntibyoroshe. Mu modoka nagiye njanye n'inshuti yo hafi cane ya Landre Bukuru yahoze igwana muri FDD, yari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi. Aha niho benshi bihendera mu bibera mu Burundi. Ni gake umuntu agirirwa nabi mu butegetsi naho yoba utavuga rumwe n'ubutegetsi udasanga ari inshuti y'umusendefide kandi akomeye cane. Abasigaye bakicwa n'agahinda badashobora kuvuga, ariko mu butegetsi bakabona bose bakoma amashi. Gusa ikigaragaza nyine ko mu butegetsi haba harimwo abagabo b'ijunja n'ijambo ariko bagatinya ko nabo bagirirwa nabi bagize icyo bashikiriza. Iyi nshuti ya Landre yaragiye ahantu hikinze turamuhitana nk'umuntu asanzwe. Nawe ico gihe ntiyashobora kwerekana umubabaro n'agahinda yari afise kuko yatinyaga ko nawe ashobora guhita agirirwa nabi. Dushitse Igitega twasanze abakozi b'iperereza bari hafi y'urugo rw'umuhisi. Baranahamagara umukuru w'iperereza mu ntara ya Gitega w'ico gihe. Bagumye hanze ntaco batubajije. Mu nzu Jeannette Inamahoro yari yifumbereje n'utwana yuzuye umubabaro n'umwiheburo. Byari biteye ikigongwe kubona uwo muvyeyi n'utwana duto cane twifumbereje dufise agahinda turiko turarira cane. Narahavugiye ijambo ryo kubahoza. Ndanabibutsa ko ibyo bakoreye umuryango wa Landre nabo benshi bari babizi mu miryango yabo bakiri bato mu mwaka w'1972. Hari abanganiriye mu nyuma ko abategetsi benshi bumvirije iryo jambo nabo bagakorora amasosi kuko byabibukije byinshi. Landre Bukuru nawe yari umuhutu. Kumbure muri kahise umuryango wiwe wari usanzwe warahuye n'ibindi bibazo byinshi kandi bikomeye cane. Twavuye Gitega umuryango w'umuhisi utanguye kurema buke buke. Nta kinini twabahaye kiretse kubumvisha ko batari bonyine. Ni ibihe bigoye rwose kwibagira ariko kandi byibutsa ko abahura n'ibi bibazo bakeneye ababa hafi. Abatware, ababanyi, amasengero barakwiye kwitwararika bino bibazo bakareka kuba basindabibazwa. Ico nzi co neza nuko abo bose bataba bashigikiye ayo mabi kandi ko bataba bayagizemwo uruhara. Umuvyeyi wa Jimmy n'imbonera ndaguhamagaye kugira ngo ndagushimire. Mu mpera za Ruheshi 2016 hari umurwi w'abantu 5 bafatiwe muri komine Bururi. Ico gihe havuzwe ko bafatanywe ibigwanisho baja gutera. Amafoto yabo yarakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi. Bari baboheye amaboko imugongo baboneka bakikujwe n'abasirikare n'abapolisi. Mu minsi yakurikiye bane mu bafashwe barajanywe imbere ya sentare i Bururi. Umwe ntiyigeze ahaboneka. Uwutahabonetse yari yitwa Jimmy n'imbonera, yari umusore akiri muto ahejeje amashuri yisumbuye yava ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Jimmy yari umunywanyi wa FNL ishami rya Rwasa. Abashikanywe imbere ya sentare bose bari abatutsi. Jimmy nawe yari umuhutu.
muri ndondeza twagumye tubaza iyo bashize Jimmy n'imbonera. Mu matohoza twakoze muri ndondeza twahavuye tumenya ko Jimmy atagize amahirwe ahubwo yahambwe abona. Ayo mabi atagira izina ico gihe byavugwa ko yakozwe n'icegera c'umukuru w'igipolisi Jean Gentile Nizigiyimana abona co kimwe na buramatari wa Bururi w'ico gihe. Amatohoza yacu twarayashize ahabona. Abahambye Jimmy abona bakamwica wenyine ngo bamubajije impamvu yifatanya n'abatutsi ari umuhutu. Mu nyuma niho naza numva telefoni y'umukenyezi yumvikana ko afise agahinda kenshi mu ijwi ryuzuye agahinda. Arambwira ati njyewe ndi umubyeyi wa Jimmy n'imbonera, ndaguhamagaye kugira ngo ndagushimire cyane. Nari numva biteye ubwoba nti unshimire kandi ntashoboye gutora umuhungu wawe. Nawe ati burya ntuzi ikintu wankoreye. Nari mu guturika kira munsi haza umukozi w'iperereza yemeza ko azi aho Jimmy ari. Baguma bampenda ngo apfungiwe mu Rumonge bakaguma bansaba amahera yo kumufasha. Nari kokoye nzi ngo ndiko mfasha umwana wanje. Nukuri warakoze watumye mpebura ndatangura ikigandaro. Kandi narumvise ko ntafise umutwaro wa Jimmy jewe njenyine ko hariho uwundi dufatikanije uwo mutwaro. Mbe yemwe umubyeyi w'umwana yabuzwe irengero akubwiye gutyo wo kwishura iki? Narabuze ico mvuga. None mperutse kuronka inkuru ibabaje ko uyu mubyeyi nyine yahavuye yitaba Imana mu nyuma kubera agahinda. Agahinda karica. Hano ndabahaye uburorero bukeya bw'ibyo nagiye ndacamo. Hari byinshi cyane ntoshobora no kuvuga kuri ino mboneshakure. Simfise uko novuga amarira y'ababyeyi tumaze kuganira inyuma y'inyuruzwa ry'abana babo canke se abagabo babo. Ariko hari ikindi nabonye ni ingenzi. Hari ababyeyi benshi bicwa n'agahinda ko kubura abana babo. Ndazi n'imiburiburi ababyeyi 10 bapfuye mu minsi mike cyane yakurikiye inyuruzwa ry'abahungu babo. Benshi bapfa bamaze guhebura uwabo mu kiringo kiri hagati y'umwaka n'imyaka 3 inyuma y'inyuruzwa y'umuhungu wabo. Ndazi abandi barenga 20 bamaze kumbwira ko baciye bagwara indwara ikomeye cyane zituma nyine bahema nabi kandi bakagira ihungabana rikomeye. Ndazi ababyeyi babiri baciye bagwara indwara zo mu mutwe ku rugero rukomeye cyane inyuma yo kubura abana babo. Ibi bintu birerekana ko imiryango y'abahuye n'ibyago nk'ibyo by'ababurwa irengero ikwiye kwitwararikwa rwose. Ikinababaje kurusha ni ingene biguma byisubiriza atacigwa dukura ku byaheze. Abatwara Burundi benshi nabo barabuze bahase mu mwaka w'1972. Abo batwawe n'igisirikare ariko ntibigera basubira kuboneka. Bose barazi ingene byagoye ba nyina kugira ngo babakuze. Ndamaze kuganira n'abatari bake mu mfubyi zo mu mwaka w'1972 nabo ubuzima bwabo burimwo ibyigwa bikomeye. Kubera iki amabi yakahise atotubera icigwa? Abazi imibabaro y'ababyeyi babura gutyo kubera iki badashiraho imigambi yo kubagarukirako no kubafasha? Nimba mufise ibyo mwagurije abahungu babo mwasanze na ba nyina bari babirimwo, bari babifisemwo uruhara. Byose nyine bikaba biboneka mu butegetsi bwa CNDD aho babandanya kunyuruza abanyagihugu bakaburwa irengero, abanyagihugu bagasigara mu gacerere ndetse no mu gahinda gakomeye aho benshi bapfa nyuma y'uko ibyo biba bimaze kuba. Twari twababwiye ko tuza kubabwira ku njyane ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, aho ubu ngubu ibintu byaba bitifashe neza cyane kubera ko hari amategeko ariko aratangwa na Prime Niyongabo mu basoda bato bato, ariko bikaboneka ko aya mategeko ariko aratangwa na Prime Niyongabo ari amategeko yo kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi byose bigakorwa mu ruyere rukomeye cyane, aho benshi nyine babona ko ibintu bishobora kuba bibi umwanya n'umwanya, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntiteguriye kurekura ubutegetsi mu gihe n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi biganjemwo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, nabo babona ko nta kindi kintu gisigaye uretse gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko
kuko barabona neza ko ibintu bishobora kuba bibi mu minsi iri imbere nibatamwikuraho kuko nawe umukenyuro afise ni uwo kubafata akabapfunga nk'uko nyine yagenje uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Nguyu Bunyoni. Ibyo nyine bikaba biri gutera ubwoba bamwe mu bakomeye bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga nyine ko nabo umwanya n'umwanya bashobora gushikirwa bagafatwa bagapfungwa nk'uko nyine byagendekeye uwahoze akomeye cyane kandi akaba yari afise imbaraga nyinshi n'amahera menshi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba atarigeze amutinya, akaba yaramufashe akamufunga. Akaba ariyo mpamvu nyine abavuga ko bari mu iragi ry'umunsi Petero Nkurunziza babona ko ikintu gisigaye cyonyine gishobora kubatabara ari ugutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko barazi neza ko igihe bataba bamutembagaje nawe ashobora kubakorera ibintu bibi cyane kandi bishobora no gusiga bisambuye igihugu n'umugambwe muri rusange. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico busabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.